muribuka yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yateye akamo abarundi bose iyo bari mu gihugu canke mu bindi bihugu ko nabo boshira hamwe inguvu n'abandi kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Mukibuka kandi yuko ubu ivyo dukora byose tuvyerekeza kuri yambono y'igihugu ishaka yuko igihugu kizoba cifashe muri 2040 kikaba n'igihugu giteye imbere muri 2060. Ivyo rero kugira tubishikeko bisaba ibintu bitari bike. Ubwa mbere bisaba yuko duhinduka tugahindura n'ingene dukora, kuko abantu benshi barakunda kubona ibihugu biteye imbere ukamenga bisa gashavu, hakuja hamwe bakiyumvira ati natwe twoshikayo gute. Ubu rero dukeneye guhinduka, tugahindura ingene twiyumvira, tugahindura n'ingene dukora. Ikigira kabiri bisaba yuko twese dushira hamwe inguvu, baba bari ngaha mu gihugu baba bari hanze. Mbere tukanashima kuko abarundi benshi ubu baratanguye kwitabira ko kamo, maze mpere ku bari ngaha mu gihugu mwarabonye yuko hariho abatanguye kurima no korora kijambere. Ugasanga nk'umuntu umwe akubwira ati jewe ndafise ingurube 5,000, akakubwira ati mbere iyororero nkene kurisha mu ntara zose. Ukaja mu gihugu ukabona umuntu afise ihegitari 100 z'amavoka zirimye, ukabona umuntu afise hegitari 40 z'ibigori. Ivyo rero bitwereka yuko abarundi baramaze gutahura yuko kwerekeza kuri irya mbono bishoboka, cyane cyane dukuye amaboko mu mpuzu, na cyane cyane ko leta yafashije abarimyi mu kubaronsa ivyangombwa ku ciro kitavuna. Tugiye rero ku ruhande rw'abarundi bakorera hanze, murabona nk'aba yuko nabone bitabiriye akakamo ko kuza gufasha muri iki gisata c'uburimyi. Mwibuke yuko nabo muri abo borozi harimwo abarundi bakorera hanze baje gushira imitahe mu Burundi. Ibi rero bica biduha umwizero ko abarundi bari muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi bafadikanije n'abandi barundi bari hanze ko twese ubu tugiye gushira inguvu hamwe kugira ngo tuje kwiterambere rirama. Tuca tugira ko rero tubashimira kuri iyi ntererano idasanzwe y'utu tumashini 200 bise yuko ari umugambi w'ibanze, bimwe twita projet pilote, kandi bakavuga bati ubu tuje kuraba kuri aka gakemanyi turabe ingene bizogenda nico bizotanga kugira ngo bace bategura n'indi migambi kugira ngo bashahirize muri ubu burimi. Muribuka kera turiko turavuga tuti kurimisha amamashine hamyeho abantu batavyakira neza ko bavuga ngo dufise ubutongo butoyi. Mugabo rero murabona yuko hageze kurimisha imashine ziri ubwoko bwishi. Hari imashine novuga zo ku rwego rwa mbere runini, imashine nini zirima ahantu hanini mu mwanya muto kandi zikarima n'ahantu hagoye. Hariho n'imashine rero ziri hagati, hariho n'imashine rero yishobora gufasha abarimyi bato bato, na cane cane imashine wewe ushobora no gutwara mu minwe ukanasuguma ukanashikana no mu murima. Vyumvikana rero yuko tuvuze tuti tugomba tuje ku rundi rwego rwo gukoresha amamashine, ntihari hakwiye kubaho umurundi yikuramwo avuga ati mfise agatongo gato. Aka gakemanyi rero kaje kutwereka yuko muri intumbero yo kurimisha amamashine yuko n'umuhana ushaka gushikirwa, kuko barabibaza yuko ari ngombwa yuko amamashine azokoreshwa ku bantu bafise amatongo manini. Aka rero twovuga yuko ari akarorero keza kazokugururira imiryango abandi bafasha kugira ngo tuje kuri urwo rwego guko isuka, kuko mwarumvise yuko kugira ngo dushikire ku Burundi bwifashe hari ibintu za gushikako. Nico gituma bababwiye yuko ariko harandikwa agatabo kazokwerekana umuhana wifashe ivyo uzoba warashitseko. Nizere yuko hazo harimo n'ico cyuko isuka dusanzwe dukoresha izoba yarateye imbere dusha gukoresha utumashini. Ibi rero biratwereka yuko twatanguye kujabuka muri iyo ngendo nshasha, tukanabashimira. Ico ni cambere. Ubugira kabiri tubatera intege tubibutsa yuko haruhande yibi murazi yuko utu tumashini hamaze kuba ari ku imoteri ikora ibintu byinshi. Uko uhindura isuka niko ihindura n'iki gukorera. Utu tumashini rero turarima, naho tutarima ahantu hari inyovu, ahantu hagumye, mugabo nk'ahantu abantu basoromye horoshe akamashini kararima.
kwisaha ushizemo litiro 2 za essence gashaka kurimira ihegitare yose. Ibyo rero murabona yuko biri bijanye n'uburyo abenegihugu bato bato uburyo bafise kandi murabona ko bizofasha. Tukavuga tuti rero tuje hamwe tuje kuzindi ntambwe. Twanabasabye yuko ubwa mbere bo genda bakaganira niyo societe yadukoze kugira ngo tuyihe icicaro ngaha mu Burundi ishobore kuzana amamashine yo ku rwego rutandukanye, butoyi, ubukurikira, buri hagati gushika no ku mashine ziri hejuru, kugira ngo abarundi bazoba bamaze kubona yuko izo mashine zihari bashobore kuza kwigurira, kuko mwabonye uko izi 200 ntizizokwira amakoperative yose. Mugahari amakoperative afise uburyo ashoboye no kwigurira. Nico gituma mu byo tubatumye ico bogishira ku muzirikanyi ko iyo societe yabukoze dukeneye yuko izoza ngaha kuri tuhicicaro izigurishirize ngaha. Ico ni cambere. Ubugira kabiri nkuko bayise yuko ari umugambi wibanze ntibiherere ngaha, biyumvire n'indi migambi, biyumvire n'ubundi bwoko bw'amamashine, biyumvire mbere n'amasoko tuzoshoreramwo mu gihe tuzatwaronsa umwimbo wo kujana hanze. Musanzwe mubizi yuko leta yafashe ingingo zikomeye kubijanye n'igiterwa c'ikawa n'icayi. Twavuze tuti ubu dukeneye kubigurisha natwe ku isoko mpuzamakungu. Murumva yuko rero ico ari kindi kigira kabiri tubasabye yuko boza guserukira Burundi cane cane, tukabona yuko iyo baba muri Amerika hatanguye kuboneka amabotike ushaka kuza kugura ikintu canditswe ko yuko cyakorewe mu Burundi, kuko murabizi nk'akawa n'icayi ivyo bintu babikoresha mu kwenga akandi kawa n'ibindi cayi bikorerwa mu bindi bihugu kubera bisa kanovera kanini. Mugabo hamwe twokugurura amabotike muri Amerika, muri Aziya ni Buraya, bakaba baza ati harantu uza kugura ikintu cy'u Burundi, murabone ko ari ikintu cyofasha kandi cyotuma abarimyi batera imbere. Nagomba nkeze aya makoperative yatowe kubera ashoboye. Yatowe ubwa mbere kubera yandikishije amateka mu bikorwa bakora. No kuvuga abantu bamaze kuja ku rundi rwego rwo ku burimyi n'ubworozi. Ubwa kabiri na makoperative afise uburyo. No kuvuga iki? Baronse imashine imwe igitoro. Mumvise ko atari cishi. Bava mubwira ngo hari ubukene bw'igitoro, mumvise yuko ihegitare ushaka gushira litiro 2 ukarima hegitare yose. Ni koperative rero zishoboye ubwa mbere kuronka ako gatoro, ubwa kabiri zishoboye niyo mu gihe hageze akuma gapfa zishoboye kugakoresha, kuko ntidushaka yuko haciye indwi imwe ukwezi kumwe tuzoza twumva ngo akamashine kapfuye. Mumvise yuko utumashine tuje tuva muri Amerika, dusha twizera yuko ari utumashine bimwe twita ngo ni original. Dusha dusaba rero amakoperative rero yuko ubwa mbere mu kukarimisha bibuke yuko aho kazoba kariko kararima yateza ko ari amahera bariko barasohora. Muri ico gihe rero baca batangura gukotiza bashira kuri konti babika, kandi baheje kurima iwabo bazogakotesha no kundi mubanyi, aho hose kazokwinjiza mu mahera. Ayo mahera rero tubasaba yuko batuyashira mu mufuko boza bashira kuri konti kugira ngo ejo hageza kuma gapfa bashobore kugasubiriza. Twumvise ko ni moteri ari moteri zifise ivyuma bimwe twita ama pièces de rechange ahari ngaha, tukizera yuko ata motere nimwe iyi mashine muri izi mashine zitanzwe yo hagarara kubera yabuze agakoresha. Nico gituma Umushikiranganji tubemereye yuko tugiye kurondera ekipe, novuga umugwi w'abahinga uzobafasha kugira ngo hagize akamashine gapfa bazoci basimba kugira ngo babafashe. Mugabo tuzofasha uwifashije, kuko azoba nawe yagira bikuduhera kugira ngo nimba ari akuma gatoyi bashobore kukamuronderera bakoresheje uburyo bwiwe. Mugabo Umushikiranganji bashobora kuzobafasha kugira ngo uwo muhinga abashikire. Cha dusaba rero babiduhaye badutekere kano gakemanyi, Imana basubirize aho bakuye, ahubwo twisaba tuti ibongerereze kugira ngo ejo naho
kuri ro ya kabiri haza utundi tumashine twisumbuye. Hama tugaca dusaba rero amakoperative iyi ngabire n'ahariya gusa turayisangiye n'Umushikiranganji kandi turayisangiye n'abatanze zino mashini. Byumvikane ko dushaka yuko n'igihe bazogaruka haciye amezi 5 bazosanga akamashine kagikora. Ni umurima w'isangi rero twese tuza gucungira hamwe kugira ngo tubuvyaze umusaruro. Hama tugaca twongera rero tukasaba rero yuko nico kintu cyuko iyo societe yadukoze yoza ngaha mu Burundi kugira ngo icuruze amamashine ku rwego atandukanye nico oyuko bogikorerako. Ubwa nyuma rero twagomba rero nka twebwe rero nk'abaserukiye leta tubatere intege ababazanye kano gakemanyi. Burya mu migenzo y'abarundi iyo umuntu yakuzanye agakemanyi uramusubira mu ndumane, ariko twe ntitubasumiriza mu ndumane tubaha utumashini canke ibigori canke umuceri naho twavyimbuye. Ico tuzobasubiriza mu ndumano mu gakemanyi nukubamenyesha yuko leta y'u Burundi yaramaze gutegura imigambi myinshi yo gufata mu ngiro abantu bazobazanye imitahe. Ejo hakagira ukene kubaka ihoteli ku kiyaga Tanganyika, turamuhe karibu azoronswa iryo tongo atana kimwe arishe. Ukene kubaka mu gisagara Igitega uwo wese nta ngorane tuzomworohereza. Aho tugombye kuvuga ko mu majambo make hariho imigambi leta yategekanirije abantu bose bashaka kwinjira muri umugambi w'iterambere kugira ngo baje mu Burundi tuze tuborohereza. Ako rero niko gakemanyi nashaka gutekururira abazanye ino ngabire ko nabo bogenda bagashikira abandi bagenzi babo bakababwira yuko umuntu wese azobashaka umugambi akeneye kurangurira mu Burundi kiretsewe mbere na mugenzi we nazoba ari umunyamahanga ko leta y'u Burundi yiteguye kugira ngo iborohereze kugira ngo Uburundi bwacu bushikire na ningoga Uburundi bwifashe kandi n'Uburundi buteye imbere mu kiringo gito. Murakoze. Nk'abarundi dukoraniye muri Burundi Diaspora Forum, nashaka no kubamenyesha ko Burundi Diaspora Forum bamwe ntavyumva nabi ngo ni muri Amerika gusa, ni hose abari Buraya, muri Australia, muri Afrika, muri Amerika. Twiyumviye gushira uburyo hamwe kugira ngo dufashe mu ndimo duhereye kubiba aho tuba henshi irya suka dukoresha ngaha bayisezereye kera. Cicimero kimaze kutujamwo twarabonye ukuntu abavyeyi bacu cyangwa abo tuvukana bibarusha cyane gukoresha irya suka kandi ugasanga n'umwimbu udakwiye kuko ntibashobora kurima ahantu hanini. Tuca rero n'iciyumviro c'umukuru w'igihugu kivuga kiti umunwa wose uronka ico urya, umufuko uronka ikiwujamwo. Twabonye ko dukwiriye guhera ku burimyi mu gushikira uburimyi, kanatsinda ngo mu ntara harariza akazindukizigo dushoboye kurya n'umwimbu mu bindi yandi masecteur uzoshoboka. Novuga rero ko byatumye tuza cyane ari kwitabira ico ciyumviro kugira ngo turuhurire abacu akibandanye bari mishiga suka ko iravuna. Ubu twaje twita ko ari projet kurabira ko bita projet pilote, mugabe inyuma yaho nkuko Umushikiranganji aje kubivuga avuga atabashoboye kwitanga muri ibi na biriya ko Burundi kwamaze gutanga uburyo uko rushobora kuja gukorera ngaha. Ivyo nkuru nayishikana ayandi ma projet muzoyumva koko ari mu nzira ari mukuzi.